Shalom shalom bakunzi ba Horikana TV hereka ndabaramutse ndabahemwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mumwe wese aherereye Gisirene Hadiyo kuri micro ndi kumwe n'umutumire reka ndamwakire atwibwire anaramutse abakunzi bacu. Ego murakoze jewe nitwa Willy Blaise Ranyibutse hanyuma nkaba nubatse mfise abana bane pour le moment natsindara muri Canada mugabo ndi Murundi murakoze kuntumira. Ego wasize bakomeye nuko Blaise kaze kuri Horikana TV kandi turishimye cyane kukwakira kuko urumva kenshi iyo abantu baba bavuye mu mahanga iyo bashitse ngaha baba bari busy cyane no gukora ibintu sinzi ibyo muba mwaramaze guhindura mind nyene mumeze nk'abazungu umwanya n'umwanya nta mwanya muronka iki mugabo thank you kuba wemeye kuza kuduha kano kanya nuko nkuko bisanzwe bimeze hano kuri Horikana TV mbere yuko dutangura ibiganiro no gusoza turasenga nibaza ko kijijwe kubuntu bw'Imana dakijijwe. Amen. Two gusaba ukadufasha ukadusengera. Mwami Yesu Kristo turagushima kuri uyu mwanya mwiza uduhaye turagushima kuri uyu munsi mwiza waturemeyemo kugira ngo tubone neza yawe turagushima kuri uyu munsi mwiza wadushoboje twese kugira ngo tube muri iki kiganiro icyo twifuza nuko ineza yawe yoba hagati yacu mana ntituvuge ibyo twifuza ariko iyo tuvuge icyo ijuru rishaka kugira ngo abazovyumva baze baronke akaruhuko n'amahoro n'umunezero n'ivyizigiro bivuye kuri wewe. Mana urakoze kuba hagati yacu uduhemukiremwo mwuka w'Imana wa muri twebwe dushoboze Mana tuyoborwe na mwuka wera kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo wayo n'umwuka w'Imana ubana b'Imana ukoze kubikora amashimwe n'icubahiro kugaruke ko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubisenze. Amen amen urakoze cyane. Ego turashobora gutangura ikiganiro cacu tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo ikoranabuhanga. Ese ikoranabuhanga ni iki? Bega rikora gute? Bega barikoresha bo kwitwara gute? Okay, turashobora gutangura rero. Ikoranabuhanga nibaza yuko usanzwe urizi. Bega kuba ariko baradukurikirana uyu mwanya uwovuga ngo babwira ikoranabuhanga ko ari iki? Ikoranabuhanga mu gifaransa ni internet je pense hanyuma ikoranabuhanga ni plateforme iri en ligne donc ni kintu novuga ko ni nka produit umuntu wese afise ko accès aho ushobora gukora ibintu byinshi bitandukanye bikagufasha kugira ngo uronke ico wifuza. Akarorero ikoranabuhanga ubu nko mu bihugu biteye imbere cyane umuntu ntibigikenewe ko umuntu aja kuri banki banki uyifise mu ntoke kuko hariho application igufasha kurotira amafaranga kurungika amafaranga kuriha amafacture mwene majambo make ikoranabuhanga n'ubuhanga nyene umuntu aba afise mu ntoke bumufasha kugira ngo ashobore gukora ibyo yifuza mu mwanya ashaka kandi aho abishakiye nuko abishaka utarinze kurondera abantu babigufashamo. Ndumva umenga nashoboye kwishura. Nuko urakoze urashobora kutubwira akamaro k'ikoranabuhanga muri iyi monde tugezemo? Ikoranabuhanga pour le moment akamaro kayo nuko umuntu bitagikenewe yuko wideplasa kugira ngo ukore ibintu ushobora kubikorera aho uri. Iyo ni avantage ikomeye ariko kandi ikoranabuhanga riranadufasha kumenya amakuru atandukanye yo kw'isi yose. Uwo muntu ntagishaka kuja kure kugira ngo amenye ivyaho yifuza biriko birabera. Dushobora kumenya amakuru yo muri Etats-Unis kandi turi Burundi. Dushobora kumenya amakuru yo muri Afghanistan kandi turi mu Cankuzo. Ikoranabuhanga ridufasha kumenya amakuru ari kure mu buryo bwihuse kandi tutarinze kuja kuyarondera kure ariko tuyarondera kuri internet. And then iyindi avantage nibaza yuko ihari nuko ikoranabuhanga riradufasha cyane kugira ngo ushobore kuba inkumbu zohera entre y'umuryango
uba uri kure yawo birafasha pe. Birafasha urana ko hari igihe umuvyeyi ashobora kugenda kure cyangwa umwana akagenda kure murashobora kuguma muri en contact ukumva yuko nta nkumbu bisumba aho utoba umubona. Ego gutuma tumanako kw'amakuru kuvugana kw'amakuru je nako ndavuga cyane beaucoup plus muri monde professionnel mugabo si no gufashanya guhamagarana y'abantu batandukanye bari kure na kure ubu vyaroroshe. Ego naho hari akamaro umva barakoze abazanye ikoranabuhanga baragize neza hari akamaro ariko hari n'ingaruka mbi y'ikoranabuhanga. Si ukuvuga ngo ni ikoranabuhanga irikora ahubwo ngira n'abantu baba bavyitwayemwo nabi bega ingaruka mbi ziri mu ikoranabuhanga mu gihe umuntu yayikoresheje nabi nizi ingaruka nibaza yuko ari nyinshi kandi abashoboye kubidufasha kugira ngo tugire accès ku koranabuhanga nabo nyene benshi baravuga yuko ntibari bazi yuko ariko vyogenda kubera ko nk'akarorero nka intelligence artificielle ubu ntibigikenewe yuko umuntu ashobora yandika projet il suffit yuko uvuga uti ndafise icyumviro kimeze gutya ndakanshiremo gusa mots clés then projet yose kacize mugabo kubera yuko vyihuta cyane basanze ubu biriko birarengera ubwenge bw'umuntu umuntu ntakishobora kwiyumvira kwikonsantra kandi hariho ntaguciriyemwo nibaza yuko bizotwara n'akazi kabahora babikora ego birashobora gutwara akazi mugabo osi nibaza yuko hari opportunité nshasha kugira ngo abantu biyajuste kuko dans les années 2000 par exemple igihe internet yarigezweho abantu baragize ubwoba baravuga yuko peut-être voilà ibintu bigiye guhinduka nta antichrist nta privacy igiye kubaho ariko abashoboye kwembracinga iyo internet nibo bashoboye kudevelopa n'ama application nibo ariko baradevelopa ni AI. Rero AI oui hari amadefi izozana mugabo wose hari n'ama opportunité izozana. Rero ntibaza yuko imwe mu desavantage nuko umuntu atagishobora gukontrola ntagishobora kwicara ngo yumvire neza kuko hari umuntu amwiyumvirira ce qui est bien kuko urumva umwanya umuntu arafata ngo agiye kwicara yumvira ubu hari umuntu amwiyumvirira donc bizodufasha gukora cyane ibintu byinshi mu mwanya muto. Il est vrai ni kumenya icyo umuntu abikoresha najya arabikoresha. Alors yindi desavantage ni kuronka accès ku ma information menshi ugasanga par exemple nk'abana bakiri bato baraja kuri TikTok baraja kuri Snapchat baraja ku ma réseaux sociaux menshi ama IG ugasanga rero hariho n'ababa en contact n'abantu batifuza nko mu buryo bwo gukora ibintu bidaheje icubahiro Imana kugurisha amasanamu n'ibindi ugasanga umwana ari hano Bujumbura ari en contact n'umuhungu ari muri Danemark hanyuma voilà ugasanga biriko biratesha agaciro ico vyagenewe izo koranyabuhanga. Iyindi naco nuko ubu les valeurs humaines ndabona umenga abantu benshi turi surtout nka la nouvelle génération c'est pas seulement nouvelle génération abantu bose turiko turaba abadepanda bikoranabuhanga niyo ugiye hano muri saro gutyo gutembera abantu bose bafite telefone umwe wese abari gutya bari gutya donc abana bo bakiri batoya umwe wese ari muri coin yiwe umwe wese ari mu bintu vyiwe abantu ntibakivugana ntumenye ivyo ariko arakora et aussi je pense yuko hariho iyo désavantage nini cyane kuko iratwara les valeurs humaines kuko abantu turakeneye kuvugana turakeneye kuganira turakeneye gukoza urujya muntu muri kumwe kuri TikTok canke kuri IG ku ma écran ntawuzi donc ntuzi comment il réagit ntuzi ukuntu yumvira peut-être karavuga n'ibintu atari byo. Une des avantages que je trouve nuko ku ikoranabuhanga harimo ama information menshi cyane ayo ma information rero abajene benshi barayaronka muga ko yakonsova ikabananira. Beaucoup de jeunes ubu bafise ama information menshi cyane ariko waraba ukuntu bagira output yayo canke ukuntu bayasohora bikananirana. Ni nka kujya
umuntu yawujujwe umutwe n'ibintu byinshi mbwa akabura ico afata n'ico areka. Une désavantage ubu hari ingwara nyinshi zifatiye mu mutwe, sinzi ukuntu bazita nk'izi ngwara yita TDAH, imwe abana bituma bagira ba super actif canke aba autism usanga batameze neza mu mibereho. Rero abahinga bavuga yuko plus umwana aguma araba ama écran, donc ku ikoranabuhanga, plus noneho izo ngwara ziba beaucoup plus accentuées. Rero nk'abo bantu bose bakoze ivyo bintu, izo nkoranabuhanga n'ama application n'ibindi, bo bavuga ko ubu mu nzu zabo nta nkoranabuhanga rihari, kuko bavuga babona yuko les désavantages c'est beaucoup plus douloureux que les avantages. N'ivyo nashaka. Donc abasanzwe bashizeho ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo mu mazu yabo no musi nta bihari. Barabikuyeho kuko basanze abana bari baca ba addicted. Hariho n'ibyo nasomye nka Mark Zuckerberg ujya yagize Facebook etu, abana biwe nta ma réseaux sociaux bajako, nta n'ama ordinateur bagendako mu gihe bagiye kwishura, kuko urumva ça devient trop toxique. Agiye kuraba koma umuntu aba dependa niyo koranabuhanga. Ego hamwe n'ivyo byose rero urafise ico uwohanura uno munsi abariko baradukwirikirana, na cane ndavuga ku abavyeyi bakunda kuba baha amatelefone y'aba bana canke bakabaha accès yo kuba kuri internet umwanya munini. Hari igihe umwana ashobora kuba ari muri chambre wibaza ko aryamye, ugasanga aramaze hafi igice c'umunsi ari kuri internet. Nakahe kajambo babwira? Je nibaza yuko Imana yaduhaye ikoranabuhanga kugira ngo dushobore ubwa mbere kumenya amakuru ajanye n'ijuru facilement, kumva ubutumwa bwiza, gupartage ubutumwa bwiza, kandi ku by'ukuri ni avantage ku Imana yabiduhaye, kuko urumva ubu kugira ukurikirane umuvuga butumwa canke kugira rondere prédication kugira umvize indirimbo ntucideplace. Urashobora kuja ku koranabuhanga ukabikora, canke uvuga uti nanje ndashaka gupartage nk'uko turiko turabikora, urashobora kubikora. So rero ico nohanura abavyeyi nuko nandi umuvyeyi iyo challenge ndayifise. Ubwa mbere nuko ku vy'ukuri bishoboka abavyeyi batoha amatelefone hakiri kare abana. Hakiri kare no kuvuga ngo ku myaka ingahe? Kameme hariho nk'abavyeyi ubona nk'umwana afise imyaka 5, 6, 7, 8, 9, 10 arafise telefone yiwe. Ugasanga naho afise imyaka 12 aracari muto. Ni vyiza rero yuko peut-être bonindira afise nka 15 ans. Irevre biragoye muri iki gihe, mugabo ni vyiza yuko tutogendera ku gihe, ahubwo twogendera ku mavaleur twebwe twemera. Kuko uko umwana umuha telefone hakiri kare nuko umutakaza umubona. Nuko umubwira ibintu akaba yumvise n'ibindi byo kuri réseaux sociaux, ugasanga hariho confrontation na confusion. Ica kabiri nuko abo bana nta control ufise ibintu bari bararaba. Uyu munsi bashobora kuba bari bararaba amasanamu adahesha icubahiro Imana, nawe ntubimenya, canke ugasanga yifotoye yarungitse amafoto abantu bose barabizi ibyo ariko arakora, we ntavyuzi. Rero nibaza ko ni vyiza yuko umuntu ashira expose abo bana, ariko kandi hakabaho na limite. Hakabaho na limite mu buryo bwo kuvuga ngo mbega ndayimuha ryari, est-ce que ndafise ko accès total, ayiraba ryari, nko kuryamana telefone umwana akiri muto, je sinibaza ko ari vyiza. Rero ni vyiza yuko umuntu atokurikira ivyo babona hanze, kuko hanze bibayo vyose sivuga ko ari vyiza. Ahubwo uvuga ati mbega n'igiki ciza turiko turaha abana bacu. Nko ngaha mu Burundi ku vy'ukuri klima ni nziza, voilà, twe twakuze duguma dusohoka, tuguma dukina n'abana, ariko ubu abana b'i Bujumbura basigaye bameze nk'abana bo muri Ottawa. Baguma mu nzu, baguma bari amatelefone, kandi ukamenya niyo modernisation nyene, kandi alors que ari kimwe mu vyofasha. Ikindi naco nibaza nuko kuvuga ngo abavyeyi benshi nico nibaza, je ne suis pas sûr, hari igihe kubera kubura umwanya
wo kwitaho abana bagura ayo matelefone nk'uko umenga bariko kugira babokipe kumbe ntibamenye yuko hariho ibindi bintu bariko barica. Ndumva umenga nashoboye kwishura. Kuri urakoze cyane. Ku bantu bariko baradukwirikirana muragerageje kumva ingene ikoranabuhanga ari ryiza ari na ribi n'impanuro babahaye. Reka mfate akanya ndagushimire, nibaze yuko no hanyuma nitwagukenera ngira ngo uzoduha uwo mwanya mu gihe uzobukira ngaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Merci beaucoup rero, ubandanye kora igikorwa udusengere turangize. Merci. Mana turagushima kuri Imana yatugiriye neza kuri uyu mwanya. Turagushima ko wadushoboje kugira ngo tuvuge wowe ibyo wifuza, kuko ibyawe nivyo bizima, ibyawe nivyo bihindura, ibyawe nivyo bishobora kukonvenka Mwami, kugira ngo wewe wenyene abaza kuvyumva bibashoboze gutahura ico washatse kuvuga n'ico ushaka ko bahindura mu buzima bwabo. Urakoze kuri ino channel, ukomeze ubahesha umugisha, babisoko ry'umugisha muri iki gihugu cy'u Burundi wabashizemo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubisenze. Amen. Amen.